nagenda abwire yuko simbizi atabubasha na buto afise bwo kugira ngo ahagarike ikintu na kimwe cy'umuntu ngaha mu Burundi. Nta bubasha afise bwo guhagarika ikintu na urazi ko na mama wa Kigingi muri Canada sivyo Kigingi n'umuntu yirutse ko visa ya Canada imyaka myinshi rero aka kantu ariko arakwana na simbizi karashobora kuba ari pio imwe mu zirya ariko arakoresha kugira ngo bikunde aronke visa azana indini be Alvin Smith iri hit yiririmbanye Samire no ndazifise ngaha muko ombere fise $50 bakunze bagateka ayo mafaranga ko mutaza amayaha nibaze bayaje bizi n'umugenzi je twari kumwe no mu modoka tiko turaca ngaha mu Nyakabiga tugarutse ngo yaraje gutora madamu we ngaha mu Nyakabiga nakaba ngaha mu Nyakabiga ndamuga ati simbizi bijya wavuze urabona ko uzobishobora ngo we kodi ngo werindira nkwereke sivyo sindamubeshe yazoza bivuga ati rindira ngo uwo mukobwa aravuga ati simbizi ni wabikora tuzosha tukwemera naye avuga ati simbizi ukabikora duhuye nzokora agapira guhonyore kurengana ko concert ariko umuntu iri finance na Bralud ama BBC ama banki yose nko mu Burundi simbizi gashavuga ngo je ndayihagarira murumva uko kwikintu deja bya bintu vya Kigingi bari biri finance na Bralud na stage ni Bralud muga simbizi petit wa Cibitoke ewana ngo mine bifunga kwa jua nini we petit navyo woshobora biweze. Hello bakunzi ba Gatech TV uni Rodrigue Chan Mr Vibe okay ni Mr Vibe yamagarukana na vibe imwe idasanzwe nkuko mubibona imbere ya kamera za Gatech canke kuri telefone zanyu sinza aho uri kurarabira ikiganiro cacu murako twatumiye wa umusesanguzi siramwe umusesanguzi the black konera kuri wahora he musaza tumaze iminsi mu bibazo by'ubuzima muta sometimes tuboranyika kugira ngo tubanze twiyestare fresh so mugura abona ndahari right now yeah ashaka kuramutsa abakunzi ba Gatech so ndaramukije abakunzi ba Gatech TV aho baherereye hose ndazi yuko bari henshi agiye atandukanye reka tubaramutse tubahe nikaze mu kino kiganiro. Wow yeah amashugwe menshi cyane kuri Godi the Black merci inyuma yo kubahuka umuntu ngo biti camamare kubahuka ni Alvin Smith ubona wamwubahutse avuga yuko adakogwako kiya kintu wagifashe gute kujya so kubahuka kuko Alvin iyo wubahutse umuntu n'umuntu abakurengeye muri mark jere Alvin handengeye kujya uvuga ko namwubahutse navuze ibintu vyanyavyo nashize ukura habona gusa hari abantu bashobora gutahura uko ntashoboye kuvuga ibintu babandi bashira ibishobisha imbere ariko ko ivyo navuze n'ukuri bro ariko wisunze feedback ya comments na twarafashe kanya turasoma ama commentaire yanyu hari n'abantu babone ko bariko baravugana gashavu basavuye ku ruhande rwawe hajya koko ntumva ko wakoze ikosa Rodrigue bijya navuze nta kosa ririmo kuko nama video Alvin kiyagiye nyuma yasohoye yarerekanye kese ari kandi kana bya systeme z'abatinganye navuze ko ari umutinganye hariho n'abantu benshi bashigikiye sivyo baza makuru yiwe kuva kera yego turabibona babivuze hari abashigikiye bavuga ati ahubwo dufise ukuri gusumba kuwe ariko hari umuntu yavuze ati n'umurundi mugenzawe kushufata ukavuga ibintu nkabijya nawe ntiwiyubashe bro hariho nawe ibindi yavuga ati yubashe none iyo tuyubashe nta muntu akuba you know ni vyinshi yo donc yaramaze imisi ariko araterana amajambo n'abaririmbyi avuga ngo melanine nibiki ngo niho rimba kuri stage yarimbye ukagomba kwerekana ko umengo ni wari high no burya ari agashavu abantu karaduze bituma abantu bashira amabanga yiwe hanze butiro ni watinyutse urazi jivyo navuze ki yagihe jereka tureke no kubiga kuko Josuye kunzanira ibintu vya Alvin mu kiganiro canje nta nije nzosubira kwishura kuko Alvin si umuntu wo gutakwintuzenya gutaka umwanya parce que hari abandi artiste bacu beshe ariko arabikora neza dukwiye kuvuga tugakorera promo man iyi TV anyirakaze no kuzana umuntu nka Alvin twamba tumuvuga no ivyo wazoza vyivugiye turafise abarimvyi bariko barakora neza ariko gusa bagomba kujajinga bose bazondonde nimero yanje ndabaye contact y'umutipe ujya mu jama yagomba bimwe bita kubomora abanyarwanda yagomba kinyuma je nzoyibaha please nzoyibaha yes umutipe yacyandonde nyuma kiganiro ambwa ati man bibavuze nivyo mugandaza ko abantu beshe bakora bihariye reka ndaguhamanza rama ibintu byose bavuga nabwo ati nagira nanje nari nkibikekeranya mugura mona kari je bro sino mubesira papa
ariko kugeza muri kano kanya Alvin ntaragaruka ngo atwishure kuri rya video watanze mbega ikintu abafanzi ba Alvin bakwagije yuko wowe ugomba kumudugira ko coco sico Jesse ngomba kuduga nduga njahe kuduga oya je Alvin karo muri ariko Alvin aragusomye izina nimba uvyemera je ndi umuhost integezo gusesangura ibintu bihari nijye ibintu vyiwanje Alvin no muri Jesse sindi muri angle yiwe bro none ngomba kumudugira ko ngonje ariko nk'umuhosta iyo ukunda kuboneka kuvuga abana bariya navyo biraguha izina bro naryo nshaka rero igizina givyo naryo nshaka kabisa mugabo Petit sinatanze challenge natanze challenge ya Samir ku muntu azana indirimbo ya Alvin iri hit ben ntibaraje urumva nta numwe persone azana indirimbo ya Alvin Smith iri hit yiririmbanye Samire no ndazifise ngaha muko ombere fise $50 bakunze bagateka ayo mafaranga ko mutaza amayaha nibaze bayage bazana urukato yiririmbanye ngaha mutanga nta mana afise no gukwega kwegera ko bro ahubwo mugabo nyene tuje mu bindi dufise ibindi byinshi byo kuvuga ibya Alvin mbona to bitako mwanya parce que nta kintu yakoze mu Burundi cyo tumaze turamuvuga reka twizere bro yuko ivyo uvuze vyumvikana ariko sicatse ko kuvugira jewe mvugira birumvikana abakunzi uzoshaka kumuzane ngaha kuri kamera visa vidukurane avuga ivyo mvuga ivyanje urabe yuko namutsinda jivyo mvuga ndabifitiye fact really yes akaza mu Burundi uzomuzane tushane ngaho iyo video wowe gusaba woyerekana Alvin ahubwo abashaka ndaza kuyiguhishiremwo uyi screen ku ruhande sasa ubaho oya none kumwamwibaza yuko tuvuga ibintu kugira ngo ducafuze abantu Alvin je naco dupfa nta nakime kabisa mugabo ndashobora gushira ko ibintu vyiwe hanze no se umwartiste arakeniwe kuvugwa ko zibitagenda neza umuntu arabishira hanze kandi ntobishira ko kubera inzigo no kugira hano sinzigo ni kugira ikebuke kuko iyo mico mibi agomba kozana umwana bo Burundi je wapi vraiment biranatubabaza yes bakunze bagateka murumva yuko hariho byari karasigura ku makomantere aya nariya mwagiye mushikiza ni Code the Black yashoboye kuvuga ibinabiriya nk'umusesanguzi ku muririmbyi mukunda Alvin Smith ariko rero sivyo byatuzanye iyo ari feedback kugira turabe ku ma feedback ya yiga emission twakoze muri kano kanya tuje tuyage ku bintu bona biko biravugangwa ni beef iri hagati ya Simbizi wa Semavumba ndetse na Kigingi comedian yani beef muri kano kanya rero Kodi igituma ndakuzanye hari abavuga ati ni base yande muri bajya babiri bavuga yuko baba bayihuriyeko kuko hariho audio na Simbizi ariko kudushikiriza ari na audio yigeze abishikiriza kuri mukubito naho nyene yarabivuze ukumva yuko bari en contact mbega abantu bari en contact ko bagarutse umengo bafitaniye beef ivyo bintu bimeze gute nk'umusesanguzi ivyo bintu ndabizi ko ibintu vyinshi cyane none avuga mbere ngo ndanaheze vyatanguye Simbizi avuga yuko ashobora gufunga Kigingi Sama Comedy ya 2025 kugira ngo ntishobore kuba urabona yuko ari gitira mu ngaruka mwaka cama kiba giteguwe na Kigingi Simbizi rero sinzi ivyo bapfuye bivanye n'ama publicity Simbizi yarasanzwe akora muri live burya Ruganda rukora ibintu ntibarishe muri yagate kitubivuge avuga yuko burya nuze nyamwatsi ya diri yamugambaniye yamuzungurutse muri make burya Kigingi bituma Simbizi ashavura avuga yuko azokugara Kigingi Sama Comedy ivyo vyari vyacabuze Simbizi sivyo Simbizi arashavura aja mu TV ari Dodomba aravuga ati ngo nzokugara Kigingi Sama Comedy uno mwaka ntayizoba sivyo abantu bavuga ati kora turabe imisi iragenda iricuma imisi iragenda iricuma yevuze umengo muri ariko tukiraho Simbizi wowe ntavuga avuga yuko hari igiteramo uwo muntu ari karategura yari Kigingi Sama Comedy hari ikindi yavuga ni igiki wo kwemeza ariko ntiya prestige yavuze ko hari igiteramo Simbizi n'umugenzi je twari kumwe mu modoka ciko turacanga ha mu Nyakabiga tugarutse ngo yaraje gutora madamu we ngaha mu Nyakabiga nakaba ngaha mu Nyakabiga ndavuga ati Simbizi bijya wavuze urabona ko uzobishobora ngo we Kodi ngo we rindira nkwereke sivyo sindamubeshe yazoza bivuga ati rindira ngo vuga ati je Simbizi ni wabikora ndafise n'umudemu twatucenye mu modoka kwa Simbizi yosha zakabivuga akavuga ati vyaremeze uko Simbizi aravuga ati ibijenzo bikora reka ndabemeze uwo mukobwa aravuga ati Simbizi ni wabikora tuzosha tukwemera naye vuga ati Simbizi
ukabikora duhuye nzokora agapira guhonyore kurengana sivyo imisi iragenda iricuma mugasi mbizi uko imisi yicuma niko vyaboneka yuko umenga inguvu ziko ziragabanuka atangura kwizanisha ngo mwana Simbizi afite petit frère witwa Kibo aba muri Canada ugiye ngo Kigingo agiye muri Canada ngo yaramutumye ko ngo amubwira ngo genda ngo sabira ikigongo mugutwo twose twari kwifadikiza ivyatsi aho umuntu agira twagwe umuntu agira ari mu ruzi umuntu ari mu ruzi agira twagwe aza arafata ivyatsi ibihari n'ibitani bikoze Simbizi yarameze sivyo reka ndaza kugaruka ko ivyo vyo audio sivyo mugaki biraboneka yuko Kigingi nawe ari hore ari powe target yo niyo gukora iki mbere ndanakubwira Kigingi sama comedy y'uno mwaka itandukanye n'indi myaka yose iri yakubise fu yarazanye karabasasi azana kirika afise ahani abatipe babiri afise ama hit song karabasasi na kiriko sibo bari sibo bari yes aruzuza kwanza arayijaza bijyana ubuzenyi sivyo arayijaza none nico cyotuma aca yifatira mu reka ngaruke Simbizi yego reka ngaruke ku majambo ntuze nyaciye avuga muri yakoze yaciye atangwa kuvuga ngo Simbizi na muzidi mu myaka muri kira kitu muga naho ni yari yaravuze yuko ni ya president muga twari tubizi none nzi kurike na showbiz hafi aravuga ko amurusha buri kimwe muga Simbizi ararusha abana Kigingi je ndiyaza sinyenze Kigingi yari barutse abana benshi ujya Simbizi afite abana nk'umunani cyangwa 9 sinzi igitigi urumva ico arakirusha Kigingi abo leta isaba yarabarengeje birumvikana urumva arabivuga niho ujya mu peti wanyu ujya petit frère photographe Simbizi yaza ku ma TV wanyu aravuga ati ngo naramwirekeye n'ibiki ndagenda babwire yuko Simbizi atabubasha na buto afise bwo kugira ngo ahagarike ikintu na kimwe cy'umuntu ngaha mu Burundi nta bubasha afise bwo guhagarika ikintu na kimwe Simbizi ndabisubiyemo se mavumba ndazigana uzokiraba nta bubasha na bumwe wewe ufise bwo guhagarika ikintu na kimwe mu Burundi ariko kodi uravye izina afise Simbizi afise titre yihe mu gihugu afise titre no influencer kandi yasagorinze mu bintu byinshi biho yiwirihe mbwira biho ya Simbizi no muntu twa titre afise kugira ngo ashobore kubuza ibintu kwa vibe abene igihugu ariko concert ariko iri finance na Bralud ama BBC ama banki yose nko mu Burundi Simbizi gashavuga ngo je ndayihagarira murumva uko kwikintu deja bya bintu vya Kigingi babiri finance na Bralud na stage ni Bralud wabonye n'ibintu ze amatantike ko yari bright no muga Simbizi peti wa Cibitoke ewana ngo mine bifunga kwa jua nini we peti navyo woshobora biwezi navyo ari gushobora papa Nikodi ari karaza avuga ngo Simbizi ntiyari gushobora bijya bintu ariko ndafite ikibazo ndakubaza none ko wumva uri kushigikira Simbizi waciye ko kuri kajya kana uri kushigikira Kigingi jewe bama bavuga ngo shigikira Simbizi ngo shigikira nde muga uno munsi jewe mani mvuga ukuri kuhari nta muntu numwe shigikira ko nta numwe ngi wabo none oshigikirande nta numwe nshobora kubura na ya bisi ko mpamera ya wapi kweli iki kintu cuko Kigingi yashoboye kuja imbere ya public nivyo ivyo bintu yabikoze en secret nawe warabikubwira Simbizi ariko tubona Kigingi aja imbere ya public aravuga vyeruye yuko uwo muntu anamuzidi nene kira kitu muga yarihenze ararusha abana Simbizi ico kintu naco nk'umusesangutsi kodi wumva ico kintu gishimye bro ico kintu Kigingi yakoze Kigingi muri make erega yaramugaye none wuvuze ibintu ko bifunga ntubifunge yategeza kumukindara yari kumwereka ko yamugaye bro amurenzi uracheza na peti bamutanga si bajya barakaze sana papa barikomeje tukiraho hari ikintu Simbizi ngo yavumbuye ariko aravuga ngo iyi ni famille Simbizi nawe yaje asigura kuri televiziyo yiwacu ngo iyo famille ngo tuzoyimenya yabasiguriye iki yadusigure yuko yacazana mw'ibintu ngo vya madamu wa Simbizi ngo nawe ari muri iyo famille kandi ngo n'umugore wiwe
ngo nawe ngo yaramudobeye ngo nibyo vyamubabaje ngo akati akustati akasema ngo umviriza ngo simbizi ni peti kaya kantu akata kaya kantu urumva none ico kintu ca famille wewe wogitanga ku muco je ndafise ivyishino kivuga ko mugabo ko simbizi atashimye gu precise izo famille zari zasubira kubidemontra ibabwire nanje numva ata mpamvu yo kugira ngo ndabiprecise kuko usanga ndiko ndinjira mu bintu vyinshi cyane mugabo umve nyamba simbizi yavuze ngo kiginyu by'amafamille simbizi burya aragoye hari ibindi bintu yagombye kuzana mu tuvuga je ntashobora kuvugira nshobora kubivugira mu bundi busisangutse sibyo kubera ucumengo ndiko donc ndiko hari abantu ndiko uri kuravuga nivyo yagombye kuvuga mugabo muzomubaze niyagaruka ati simbizi iyo famille wavuze ni atubwire ko turibaza kigingi oya none we kwera ngo niwe yayivuze ngo niwe yayivuze niwe iritangwa iryo jambo rero je numva abakozi bayagateki naho mwakibajije ko ndi wavuze ati ntaco no kwinjiramo kuko byosaba yuko nivyo kuko na kandi vyitwazo simbizi ni vyitwazo kwifadikiza ivyatsi biranduka n'ibiki ubundi bwo simbizi we nta kintu ngaho wovuga nyamba waragombye kubifunga biranka icara shira amaguru hasi shira amaguru hasi kabisa uvuge tu upetana nizidi kila kitu sivyo mugabo turekane na bra aje kubikorwa aje mu bikorwa mbere ki ujya mupeti yaritavye bugijya ntuzinya ujya ngo ndamwisa umupeta afasha vuba ujya simbizi yaraje muri iki gisa ama comedy ntiyaje uko byagenze hariho uko yabidusiguriye kigingi ngo yagiye gusaba imbabazi simbizi agenda amushiriye ingwishishiro ryo kumusabira kuyiki imbabazi kora vyomba hanyuma kigingi aramubaza ati no simbizi abaza kigingi mbega jewe sinzoza muri aramubara madame wiwe amubara ati mbega ntuzoja muri kigingi sama comedy simbizi acabarira kigingi ati rero kugira tubone bione ko twabaye anahumoni reka nzoze muri kigingi sama comedy kigingi amubara ati nta kibazo simbizi nawe avuga ati ariko utegerezwa kuma invitation niho rero yaca twumvisha audio kigingi yamurungikiye avuga ngo ngo bijya ngo nta na kimwe ngo manzi ushime nivyo naguhaye none ico kintu umva yari kuza kandi atamuhaye invitation ibi bintu Rodrigue bariko abantu bakora bifata nka base abandi bakagomba kubifata nka brand offer mugaye ibi bintu n'ibintu biri sérieux bakunze bagateke nidukwiye kubisana ati gute no bibasigurira ukundi kandi mwo bitahora kigingi ari mu bantu bamaze imyaka myinshi bari kwarondera visa ya Canada bakayibura urazi ko na mama wa kigingi wa muri Canada sivyo kigingi n'umuntu yirutse ko visa ya Canada imyaka myinshi rero aka kantu ariko arakwana na simbizi karashobora kuba ari pio imwe muzijya ariko arakoresha kugira ngo bikunde aronke vi urumva simbizi akama yibaza ni vya bindi byo gutoya kumbe ujya mu peti wo kumutanga ifitiye ama target kandi asa 30% si ujya kiginga ariko arabo ko ntiyoronka visa yo kuja muri Canada ibi bintu uzobimbaze après inani ibintu uzobimbaze arashobora kuba agatego bakoze na simbizi kugira ngo baronke icitwazo kugira agende muri Canada ariko ivyo bintu ntibifise ingaruka mbi kuko ntibankana simbizi gusa ahubwo n'igihugu kuko nyambu no musi simbizi yari yavuze yo azovyugara nuko hari abantu bo muri administration ari kwitura akabwira ati je twafitanye ikibazo naze tubanze tugikemure sivyo icambere ngaho harimo gucafuza igihugu sivyo urumva gucafuza igihugu papa birumvikana ni bintu uvuze gucafuza igihugu bushatse kuvuga biza gucafuza igihugu nk'ubu rero iyo bishika simbiza akarika ijya concert yari kwifasha inzego z'umutekano avuga ati umujama turafitanye ikibazo nibanze mu mugari ibi bintu twanze tugikemure aho hajemo inzego za leta mu gihe rero umujama ntuzenya kiginga reklama ama visa agenda avuga ati mwarayibonye ko banyugariye n'ibintu vyanje nahora nkora imyaka ingana uku muga murabona baravyugaye ivyo byose biri mu vyitwazo yotwara muri ambassade avuga ati shaka visa yo kugira ngo muhunge
simiriwe neza muri make mu gihugu kandi ujya mujama n'umuntu afite izina rikomeye ujya kigingi arafite izina kandi arafite n'abantu benshi bari muri Canada na mama we nakubwiye ko muri Canada rero biroroshe cyane kugira ngo bashobore gukina iyo piyo kiginga je muri Canada ronke visa byaciye mu ubwo buya ariko kodi ni giki kuko bitabaye uyu mwaka l'année prochaine bizo yes ati rero turindire feedback none ni giki ufatira ko kuvuga yuko bari mu gakino kuko ibi bintu bimaze igihe je ndabizi kutuntu nyene nzadatora buke vuba cyane nzoza ndaba iyo nkuru iri for yuzuye ya kigingi na simbiza agapiyo bariko barakina kandi baravye nabo umwe karashobora kumuhitana rero na kubivugira hejuru batarashi ati rero urabakebuye bakunze bamenye yuko twabimenye je barimo ntijya pe ni swata bakozi bagateke ubu ni kodi ariko arahanura aba bose impande zose ati iyo je barimwo barabe bahagarike canke babandanye ayo maviza bayashaka niba yashake mu buryo bwemewe niba yashake mu buryo bwemewe ariko bariho ugenda arabo bacafuje no kodi jewe co nizera ari simbizi ari kigingi yumvise ivyiwe kuko iyagateke shika kure bro rero ndagushimiye ukuntu washoboye kuza gutanga umuco hanyuma ari kindi kibazo bafise tuzohamagara simbizi vyega mu bantu ahubwo simbizi naza hano uzombanza umaze cyambiriye iyo family ariyo ayibasigurire ntazo bace nasumwe mu mubaza urafise ushaka kumwakana miko mugaye karazana ibintu udashaka kahubwa ati ndabihagaritse dusigura iyo famille kinyagomye kuvuga wowe ni wamwumviza neza simbizi ukacu usanga asaka kino barimo uzocumbwira nizere ko tuzovyumva bakunzi bagateke turabashimiye mwadukwirikiranye kuva mu ntango mubandanye musigira subscribe mubandanye mushigikira ibikorwa byacu mbe hajya kodi we nta bintu ufise wo bukora je ni vyinshi kumbure mu misi nzobazanira akaji homede tuzi turasangira nzobazanira nanakibagiye by the way ntwanyibukije nizere ko uzokazana n'umukunzi wa yagateke nitworeka kwamamaza ibikorwa vyiwe aho muri hose turabashimiye ukuntu mukurikirana ikiganiro guhera mu ntango gushika mu herezo yari hotwige mwari kumwe Mr Vibe turangize tuvuga ngo ciao bro